turasoma umurongo wa 20 n'umurongo wa 21. Haravuga ngo ariko mweho bakundwa mwiyubake ku kwizera kwanyu kwera cyane, musengere muri mpwemu yera, mwizigamire mu rukundo rw'Imana, mwiteze imbabazi z'umwami wacu Yesu Kristo zibashitsa ku bugingo budashira. Amen. Ndagomba dusangirira ijambo rivuga ngo kwiyubaka no kwizigama. Kwiyubaka ni igikorwa gikorwa na wewe. Yuda ikete ntiyajyandikiye ishengero kanaka, ariko yajyandikiye abakristo bose bazorisoma no kuvuga ngo jewe nawe twari turimwe mu bantu yari yandikiye. Bisigura ngo aya majambo tugiye kuganira umenye ko ari ayawe kandi arayanje. Yuda yanditse aya majambo mu gihe ishengero ry'Imana ryari ryatewe n'abavugishwa b'ibinyoma, ryatewe n'abuzuye ubuhumbu butandukanye, ryatewe n'imyidodombo, ryatewe n'ibintu bibi bibishe mu nzu y'Imana. Abantu bari baranyegewe, batewe, ishengero ryinjiranwe. Niho yanditse aya majambo, aravuga ngo ariko mweho bakundwa mwiyubake ku kwizera kwanyu kwera cyane, mwizigamire mu rukundo rw'Imana. Yuda ariko arabahanura akoresheje aya majambo y'Imana. Ikintu cya mbere yarabibukije yuko hamwe n'ivyo byose biriko birakogwa, aravuga ngo naho mwari musanzwe mubizi nagomba ndabibibutse, nanje naho mwari musanzwe mubizi uyu munsi ni jewe ngira ndabibutse yuko hamwe no gukora ivyo byose, cyane cyane abamenye ukuri, hariho igihano cy'Imana, hariho urubanza rw'Imana. Yarabandikiye arababwira ngo iyo itihanganiye abamarayika bakuru ikabakororera ikuzimu, ni gute izokwihanganira mwebwe? Arababwira ngo iyo itihanganiye isi ya kera ariko ikarokora Nowa wenyene kuri iyo si ya kera, abandi bose yabaranduye, ni gute izobihanganira mwebwe? Aravuga ngo Imana imaze gukura Abisirayeli muri Egiputa, abatizeye bahoneye mu bugaragwa, yabakuyeyo ibakunda, yabakuyeyo ibanezererewe. Mwibuke yuko bari muri Egiputa bahazigamiwe, abanyegiputa bariko barapfa, baharindiwe, abanyegiputa bariko barahona. Bisigura ngo Imana yarabakunda ibitwararitse, ariko imaze kubakura muri Egiputa bakajabuka ikiyaga gitukura, abatizeye yarabahoneje nta gishika, abatumviye ivyagezwe vy'Uhoraho yarabahoneje, abagamitse amazosi yarabahoneje. Ngo mbega Imana itihanganiye abantu b'i Sodomo, niyihanganira abantu b'i Gomora, ariko ikabaranduza umuriro bose, ikarokora Loti wenyene. Mwibaza ko ab'iki gihe ari bizokwihanganira? Nivyo aho hanze hariho inyigisho zivuga ngo turi mu buntu, ngo burya Yesu byose yarabirangije, ngo naho wosambana ugacuja gusaba imbabazi nta ngorane. Bisigura ngo umuntu abariko aratera intege abantu, nivyo vyagushikiye ugasaba imbabazi ni vyiza, ariko kirazira ko tubigira inyigisho ngo turi mu buntu bw'Imana, ngo naho wosambana ntaco, ngo naho wokwiba ntaco. Ekada iyo itihanganiye bariya bacu b'imbere, bari Abisirayeli yakunda cyane, ihanga yatoranije, na wewe nizokwihanganira. Mbega kutazi umunsi n'isaha, niwava gusambana bigahinduka bizoca bigenda gute? Niwava kwiba utarasaba izo mbabazi wibaza ko izokwihanganira? Ekada. Ibi nivyo Yuda yari karabibutsa ati hamwe n'ibi byose biriko birinjira mu ishengero, ku kwidodomba, inyigisho z'ibinyoma, ubuhumbu butandukanye. Aravuga ngo hamwe n'ivyo ndabibutsa yuko hariho igihano cy'Imana, hariho igihano cy'Imana, hariho urubanza rw'Imana. Usomye rero kuri uyu murongo w'9 hari ijambo ryiza yavuze, aravuga ngo umwami Imana arazi gukiza abamwubaha ibibagerageza no kubikira abagabitanya guhanwa ku munsi w'imanza, ariko cyane cyane abagenda bakurikira ivy'akameremere kabo, bipfuza ibihumanya bagakengera abaganza. Aravuga ngo umwami Imana arazi gukiza abamwubaha. Iyakijije Loti
kubera yari umugororotsi, ntiyamukijije kubera yasambana, yari mu buntu bw'Imana, eka yari kakora nk'ivyo abandi bariko barakora, eka ariko no wawe uhoraho yaramushimye, amaze kumushima aramurokora. Umwami Imana arazi kurokora abamwubaha, abamwubaha bagatinya bakajumugumizwa n'ivyagezwe vyiwe. Imana irazi kubarokora, irabarokora, irabakiza. Imana yakijije Loti, nawe ni wamwubaha ikagushima muri kino gihe kubera abantu bariko barandavura. Erega ibi Yuda ariko aravuga uyu munsi mw'ishengero ry'Imana birahari. Inyigisho z'ibinyoma ziranyengetera mu mazu hirya no hino, ubuhumbu buri mu bantu. Byari mu gihe cy'Abisodomu na Gomora, uyu munsi nibihari. Abisodomu ni Gomora ko Imana yabahoye guhuza ibitsina babisangiye, uyu munsi nibihari mu gihugu, uyu munsi nibihari mu isi. Nubwo ibyo byari bihari mu gihugu, Loti we yaravyirinze, Umwami Imana acaramurokora. Haleluya! Umwami Imana aragororotse, nayitanisha abanyavyaha n'abanyakuri. Oya, aragororotse, kandi Imana iraba mu mutima. Umwami Imana arazi kurokora abamwubaha mu bibagerageza. Rero ni waba wirinda mu bikugerageza izokurokora. Haleluya! Ibigerageza n'uyu munsi birahari. Mu gihe cya Loti ntivyari vyoroshe, mu gihe cya Nowa ntivyari vyoroshe. Wewe gukikuzwa n'abantu bose bapfuye, buzuye ivyaha gusa, ntivyari vyoroshe. Burya yari mu bigeragezo Loti bidasanzwe, na Nowa yari mu bigeragezo bidasanzwe. Urazi muri rya joro hamwe abamarayika bamugendera, urazi batonze ku rugi bakaguvuga ngo sohora abo bagabo bari mu nzu yawe tubonone. Vyari bigeragezo bidasanzwe, ariko uhoraho arazi kurokora abamwubaha mu bibagerageza. Icoma jewe nawe tukirinda tukamwubaha, ibitugerageza uko bizoza bimeze kose, Imana izoturokora. Muribuka rirya joro, ngo Imana yaciye ibasukamwo uruhuni, ntivyongera kumenya iyo biri. Imana kwari kugira ngo irokore Loti. Hanyuma Imana ikiramubwira Loti ati ihitana abawe barya kara, hanyuma uve hano ndakwereka ico nikorera. Imana irazi kurokora abayubaha mu bibagerageza. Nutinye nawe wose ugerezwa uri kurazira kugororoka, Imana irazi kurokora abamwubaha, irabizi neza kandi irabishoboye, nibura uko ibigenza. Haleluya! Nariko ndakwibutsa mwitihanganiye abo bantu ba mbere bayigararije bakagendera mu vyaha. Nizokwihanganira nabo muri kino gihe cyacu, nizokwihanganira nabo mu Burundi naho twashize Imana imbere. Twayishize imbere, dukwiye kugororoka, tukayitinya, tukayubaha. Nizotwihanganira ngo nuko mwibwirizwa shingiro twashize Imana imbere, ekaye izotwihanganira iturokore kubera tuyubashe, kubera tuyitinye. Haleluya! Niwakora ivyaha uri muri rino shengero, niwakora ivyaha witwa ngo warakijijwe, ndakubwije ukuri igihano kiri imbere. Urubanza rurahari, na cyane cyane ku bantu bakora ivyaha bamaze kumenya ukuri. Nubugesera n'ikintu kibi cyane. Umaze kumenya ukuri hanyuma ukiha ivyaha, ukonona umubiri wawe. Abantu bariko baronona imibiri yabo, abahuza ibitsina babisangiye, kwisambanya uburi kuronona umubiri wawe, uburi kurihumanya. Ibi byose nibihari mu gihe nk'iki. Imana idufashe cyane. Ibi nivyo Yuda yari karabibutsa abera bene data. Niko guca babwira aya majambo ngo ariko mweho bakundwa, mweho muriko muranyumva, mwiyubake kukwizera kwanyu kwera cyane. Nutiyubaka ntawe uzokubaka wundi, nutizigama ntawe uzokuzigama wundi. Ibidusambura ni ibinyene bidukikuje, ibi vyaha bihari kino gihe, inyigisho z'ibinyoma, ibinyene nivyo bihari kugira ngo bidusambure. Erega bagenzi barahari kugira ngo bagusambure. Ejo wundi muvuga butumwa yaratwibukije ngo bavuze ngo umwasa azoba uwo mu nzu yawe.
ukazoba umubiri wawe. Umubiri urahari kugira ngo ugusambure. Enda kino gihe nimuze twiyubake. Mwene data shiramwe ingufu wiyubake, shiramwe ingufu wizigame. Gwaruka nimwizigame, mwirinde. Nimutizigama mama wawe nimuzogendana wakuzigame, abavyeyi nimuzoguma ngo bakuzigame. Wiyubake kukwizera kwawe. Ikindi kintu yabibukije usomye ha muri Yuda nyene umurongo wa 3, yarababwiye ngo mugwanire ukwizera mwahawe rimwe gusa. Acarababwira ngo mwiyubake kuri uko kwizera nyene mwahawe rimwe gusa, mukugwanire hanyuma mukwiyubakireko. Haleluya, tukugwanire. Bisigura ngo ni intambara. Nico gituma Paulo yavuze ngo arangije urugendo ngo nagwanye intambara nziza. Burya kugira ngo wiyubake n'intambara, kugira ngo wizigame n'intambara. Ibirondera kugusambura birahari, ibirondera kutotera imbere birahari, ariko impanuro niyi, wiyubake. Nanje niyubake, kandi twiyubake ku kwizera twahawe rimwe gusa. Wiyubakire kuri Kristo. Haleluya, wiyubakire kuri Kristo ko niwe nyanduruko y'ukwizera kwacu. Twaguhawe rimwe gusa, ntugutakaze. Wiyubakire kuri Kristo, wishinge kuri urwo rutare, umate kuri urwo rutare ni Kristo. Haleluya. Usomye muri iki cete cya mbere Petero yanditse, muri iki gice cya 2 umurongo wa 4 n'uwa 5, haravuga ngo nuko mumwegere, niwe buye rifise ubugingo ryagawe n'abantu, ariko ku Mana ryatoranijwe riri n'igiciro. Mwubakwe nk'amabuye afise ubugingo kugira ngo mube inzu yo mu buryo bw'impwemu. Burya we uri kizu cyo mu buryo bw'impwemu. Iyo winjije amajambo mabi uri kurasambura inzu yo mu buryo bw'impwemu. Haleluya. Kandi murazi ko turi inzu Imana ibamwo, turi inzu mwemu yera bamwo. Nituyisamburerera ariko tuyubake. Haleluya. Mwubakwe nk'amabuye afise ubugingo kugira ngo mube inzu yo mu buryo bw'impwemu, mugire igikorwa cera c'ubuherezi, ngo mutange ibimazi byo mu buryo bw'impwemu bishimwa n'Imana ku bwa Yesu Kristo. Haleluya. Nitutiyubaka tuzoba abaherezi babi, ariko nitwiyubaka ngo twubakwe nk'amabuye afise ubugingo. Kugira ngo bikunde bisaba kwegera uwo Yesu ari we buye rifise ubugingo ryagawe n'abantu, ariko ku Mana rifise ububasha. Twegera uwo nyene, twabariwe twiyubakirako. Nababwiye ko ari we nyanduruko y'ukwizera kwacu, abari we twiyubakirako. Wewe nyene wiyubake, 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 wizigame, wizigamiye mu rukundo. Kugira ngo bikunde ko twiyubaka hariho ibisabwa. Icambere, kwiga ijambo ry'Imana, kurisoma, kuririmbura ku murango no mwijoro. Burya ijambo ry'Imana bararyiga. Iri jambo ubona hariho abashobora kuripfiramwo, hariho abarizimiriramwo. Kwiga ijambo ry'Imana hanyuma ukarisoma uko bukeye uko bwije, ukaryiyumvirako, ukaririmburako ku murango no mwijoro. Ibi rero ni iby'iminsi yose, ibi rero ni iby'akanya kose. Tutabikoza akanya kose tuzosanga twatwawe, tuzosanga twazimiye. Twiyubakisha ijambo. Usomye mu Vyakozwe n'Intumwa 2 umurongo wa 42 niho havuga zirya ntumwa ukuntu zabayeho inyuma yuko Yesu amaze kuduzwa, ngo bashishikarira cyane mu byo bigishwa. Barabishishikara, bashishikarira cyane kusangira ijambo ry'Imana. Ntibasangira imitsima gusa yo mu buryo bw'umubiri byo kurya gusa, ariko ngo bashishikarira cyane mu byo bigishwa. Barigishanye ijambo ry'Imana, hanyuma bakamanyagura imitsima, bagasenga ubudahumeka. Aho baba bariko bariyubaka kugira ngo bashobore gushikama inyuma yuko Yesu amaze kugenda, kugira ngo bashobore gushikama inyuma yuko basigaye ari bonyene. Byari ibihe bigoye, inyuma yuko barindiriye inkomezi kugira ngo bashobore gutera intambuko basohoke hanze. Babandanije kwiyubaka mu ijambo, baguma hamwe,
bigishanya ijambo ry'Imana, bakamanyagura imitsima, bakaba mu bumwe, bakongera bagasenga. Baba bariko bariyubaka kugira ngo bashobore kurindira isezerano bari mu nkomezi, bashikamye. Murumva ko barindiriye mu ijambo ry'Imana. Haleluya. Bongera basenga. Pawulo arahanura Timoteyo mu cete gira kabiri yamwandikiye mu gice cya 2 umurongo wa 15. Aramubwira ngo wamugira umwete wo kwiha Imana nk'uwamaze kurama, umukozi atarinda gutetegwa, aramiriza cyane, aramiriza neza mu ijambo ry'ukuri. Haleluya. Aho hari mu ntumbero yo kugira ngo Timoteyo ntazosange yabivuyemo, Timoteyo ntazosange yatwawe na za nyigisho z'ibinyoma, ntazosange yatwawe n'ubuhumbu. Aca muhanura kugira umwete cyane wo kwiha Imana, kugira umwete cyane wo kuguma mu Mana, ariko cyane cyane ngo aramirize mu ijambo ry'ukuri, abandanya arimbura ijambo ry'ukuri. Nizo manuro yamuhaye nk'umwigisha wiwe, nk'umuvyeyi wiwe, nk'umukunda, kuko yarazi ngo Timoteyo udashikamye ngo wihe Imana, wongere ugume mu ijambo, ibigwisha ni byinshi, ibisambura ni byinshi, gusambuka biroroshe mu kanya gatoyi. Nico gituma ndagusabye ngo ugire umwete, ugire ishaka ryo kwiha Imana nk'uwamaze kurama, umukozi atarinda gutetegwa, ariko aramiriza gose mu ijambo ry'ukuri. Uzuramirize cyane mu ijambo ry'ukuri, uzushishikarira ijambo ry'ukuri. Haleluya. Kandi Timoteyo yaravyumviye, ico nawe ukavyumvira, ugira umwete wo kwiha Imana. Igituma ukwiye kwiyubaka mu gihe nk'iki, iminsi ni mibi, Yesu ari hafi. Iyi minsi turimo niyo kwiyubaka no kwizigama, kugira kanya kose azoza aza gusange uri muko kwiyubaka mu ijambo, kugira ngo aza gusanga uhagaze neza, aza gusange warizigamye. Rega Yesu azotora bizigamye, kandi bashishikaye kwiyubaka mu ijambo ry'Imana. Icyambere, ikigira kabiri, twiyubake mu gusengera muri mwemu, twiyubake mu gusenga ubudasiba, ariko dusengera muri mwemu. Nivyo Pawulo yahanuye Abanyefeso igice cya 6 umurongo wa 18. Arababwira ngo musengere muri mwemu ibihe byose, mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga. Arababwira ngo kandi ibyo mubibere maso, mukobeje rwose, musengera n'abera bose. Twiyubake mu gusenga, nubihebe, ariko iki ni gihe cyo kubibamwo. Nudendebukigwe, niwabona n'intege nke ziguteye, koma induru uti ntabara. Babiri barutumwe, ubwire mwene data uti ntabara. Erega nagize intege nke zo gusenga. Ubonye byanse gusenga, uzumenye kutariko uriyubaka. Mu yandi majambo, ushobora gusambuka umwanya wari wo wose, kandi usambuwe n'ivyo ari byo byose. Gusengera muri mwemu, kovya, dukovye imisi yose. Musengere muri mwemu imisi yose, mu buryo bwose bwo gusenga. Tubigerageze mu buryo bwose, twisonzesheje dusenge, tutisonzesheje dusenge, turi kumwe n'abandi dusenge, turi twenyene dusenge. Ariko kandi tube maso, ubwo Satani ntagomba ko dusenga. Oya, burya Satani abanka abantu basenga, aragerageza. Kuko azi yuko iyo dusenze tuba turiko turiyubaka ku kwizera kwacu kwiza kwera gose. Dusengere muri mwemu rero n'uburyo bwo kwiyubaka. Gusengera muri mwemu bizokuzigama, uzoba uri kurizigamisha amasengesho. Ikigira gatatu, kuguma mu rukundo rw'Imana. Yavuze ngo mwizigamire mu rukundo rw'Imana, mu yandi majambo mugume mu rukundo rw'Imana. Yohana 15 umurongo w'9 no w'10. Nkungo data yankunze niko nanje nabakunze, nimugume mu rukundo rwanje. Ivyo nivyo Yesu yadusabye. Umurongo w'10, nimwitondera ivyagezwe vyanje,
muzoguma mu rukundo rwanje, bizokunda ko muguma mu rukundo rwanje nimwitondera ibyagezwe byanje. Yaciye abaha n'inyishu, yaciye abaha n'umuti wotuma baguma mu rukundo rw'Imana. Nimwitondera ibyagezwe byanje muzoguma mu rukundo rwanje. Mu yandi majambo, nitwaguma dusoma ijambo tukaguma turimbura ibyagezwe, bizokunda ko tuguma mu rukundo rw'Imana. Nkuko nanje nitondeye ibyagezwe bya data nkaguma mu rukundo rwiwe. Na Yesu kugira agume mu rukundo rwiwe yitondeye ibyagezwe bya data. Natwe tugume mu rukundo rwiwe, tugume mu rukundo rw'Imana. Ariko urumva ko bijana n'ijambo, nitwitondera ibyagezwe by'Uhoraho bizokunda ko tuguma mu rukundo rw'Imana. Twizigamire mu rukundo rw'Imana, nyakagira igutandukanya n'urukundo rw'Imana. Niko Paulo yandikiye Abaroma, arababaza ati ni giki cyo batandukanya n'urukundo rw'Imana? Mbega n'amarushwa, ni ibyago, no guhamwa, no kuba mwirinde, n'inzara, n'inkota, ni giki cyo dutandukanya n'urukundo rw'Imana? Ni giki gabasha? Tugume mu rukundo rw'Imana. Tuvuye mu rukundo rw'Imana niyo ntango yo guhwera, niyo ntango yo gupfa kwacu. Ariko tugume mu rukundo rw'Imana, twizigamire mu rukundo rw'Imana, tumugume ko biguma canke vyoroha. Amarushwaza tugume mu rukundo rw'Imana. Inzara yona gutera, guma mu rukundo rw'Imana. Abantu bahemuka atanyanduruko, burya guhemuka kubera inzara no guhemuka atanyanduruko. Erega uyu munsi urahemuka kubera washonje, ukazubona vyambaye amababa biragukurikiye, ugacumaramara. Mbege jo ko navuze amajambo menshi nkaba mbona uyu munsi mpagijwe. Tugume mu rukundo rw'Imana. Ibyo dusugereza byose tugume mu rukundo rw'Imana. Yesu azoza dusanga mu rukundo rw'Imana. Ibyo kugora byose ugume mu rukundo rw'Imana, uzoba uri kuriyubaka ku kwizera kwera gose. Ikigira kane, kwifuza no kurindirana igishika kugaruka kwa Yesu. Burya tutabayeho twifuza canke turindiranye igishika kugaruka kwa Yesu, tuzokwisanga twabivuyemo. Burya kwifuza no kurindirana igishika kugaruka kwa Yesu bidutuma twiyubaka, uzoba uri kuriyubaka. Erega kwifuza kwaza Yesu, kwifuza kumurindirana igishika, bisigura ngo umuntu yifata uko kuntu n'umuntu atunganiye Imana, n'umuntu agororotse. Uzoba uri kuriyubaka. Twame twifuza turindirana igishika kugaruka kwa Yesu, kuko niyaza ku murango, niyaza mu nkoko, azosanga twiteguye. Rero umuntu aba muri ubwo buzima bwo kurindirana igishika canke kwama yiteguriye yuko Yesu ashobora kuza, aba ari kariyubaka. Haleluya. Yaratubwiye ngo imuhira kwa data hari amazu menshi. Twame twifuza kuja kuba muri ayo mazu, kuko kuvyifuza uko kumurindirana igishika bituma wirinda ikintu cyose cyotuma uva mu buntu bw'Imana, ikintu cyose cyotuma uva mu bwiza bw'Imana, ikintu cyose cyo gutandukanya n'ubwo rukundo bigutuma ucirinda. Uzoba uri kuriyubaka. Hari abo dutangura kubivuga ngo namwe mwama mwabisubiyemo, abo n'abatagira igishika yuko Yesu yogaruka. Jewe numva ndavyishakira, jewe ndavyifuza, ndanavyishakira ko Yesu yoza. Ushaka ubanze wubake inzu, erega uzoyisiga. Ushaka ubanze urya amahera, yitwa amahera, urayarya gahera, akongera agahera, akongera agahera. Ushaka ubanze ugire gute? Ibihe ni bibi vrema, imisi ni mibi, isi yabaye nabi, isi irabishe, isi irabishe ku buryo jewe nifuza ko Yesu yoza. Isi irabishe, nta buhungiro bugihari mu isi. Nimuze turondere guhungira mu ijuru, twiyubake, twizigame. Haleluya. Iki ni gihe cyo kuniganira ukwizera kwacu, twakiriye rimwe gusa. Twiyubaka mu ijambo, mu gusenga, twiyubaka mu kuba mu bumwe. Haleluya. Intumwa zaba hamwe, twiyubake mu kuba mu bumwe. Si gihe cyo gutandukana n'abandi.
si igihe cyo kumva wasa abantu. Oya, reka dukunda abantu twitegurira ukugaruka k'umwami wacu. Tugerageze tube mu bumwe, tugerageze tube mu rukundo, twitegurira ukugaruka k'umwami wacu. Haleluya. Erega no kuba mu bumwe na bene data, utarondera ibigutandukanya na bene data, uzoba uri kuriyubaka. Kwirinda ikintu cyose cyotuma utandukana na mwene data, uba uri kuriyubaka. Intumwa zimaze kwiyubaka mu ijambo, zimaze kwiyubaka mu kuba hamwe, mu gusangira ibyo bafise no mu gusenga, icyasezeranywe kiraza kirabashikako. Natwebwe nitwiyubaka, Yesu akabona ko turiko turiyubaka, yarasezeranye ko azogaruka kutujana. Kumbura tebejwe nuko utari kuriyubaka, utari kurizigama, ni wiyubake nta wundi azoza kukubaka. Abavyeyi bo kubaka gute? Ukwizera kwawe wewe niwe ukubaka, niwe ugukuza, niwe ukwagura. Niwe wenyene kuko urafise uburenganzira, n'abariko barakubwira amajambo y'Imana urafise uburenganzira bwo kuyakira canke kuyanka. Bisigura ngo niyo bariko barigisha, bigishije ukwakira ijambo ry'Imana, ni vyiza uba uri kuriyubaka. Wiyubake mu ijambo, wiyubake mu gusenga, wiyubake mu kuguma mu rukundo rw'Imana. Wame wifuza kugaruka k'umwami wacu, niho bizokunda ukaguma muri uko gutungana, ukaguma muri uko kwera. Hanyuma Yesu azasange witeguye. Wiyubake kandi wizigame, utibabaye ninde yo kubabara. Ni ubabare kubaka icyo kizu cyo mu buryo bw'impemu. Uri inzu yo mu buryo bw'impemu, inzu Imana ibamwo. Reka tuyubake neza, tuyubakishije ijambo Imana izozibemwo, tuyubakishije gusenga mwemu yera azoza vyagiremwo, tuyubakishije kuguma mu rukundo rw'Imana. Imana Data, Imana Mwana, Imana mwemu yera izoba muri twebwe. N'abatubonye turiko turagenda babone ko turi kizu cyo mu buryo bw'impemu. Hanyuma tunahumetse bumva ibisohoka biva mu kizu cyo mu buryo bw'impemu, bavuge bati uyu muntu arubakitse pe. Haleluya. Ariko byose bikuvako. Ndagomba wisengera Imana yo mu ijuru. Sinzi uko wari uhagaze mu buryo bwo kwiyubaka mu ijambo ry'Imana, sinzi uko wari uhagaze mu buryo bwo kwiyubaka mu gusenga, sinzi ko utoba wari umaze iminsi wapungukiwe. Ndagomba ngo dusengane Imana kugira ngo iyi minsi wongere uhagarare wiyubake neza. Nuraba abandi wirabe wewe. Ni wewe nzu yo mu buryo bw'impemu, sabandi ariko ni wewe. Ni ukwiye kwiyubaka. Ibiryamiye kugusambura biruzuye, biriko birahaguruka, biriko bikijya nino kugira ngo bisambure icyo kizu cyo mu buryo bw'impemu ari wewe. Kuko Satani arapfuhiye iyo nzu yawe yo mu buryo bw'impemu, aragomba kuyisambura uko bigenda kose. Rero wame ugavye, wame wiyubaka. Ndagomba uduze ikiganza cyawe cy'iburyo, dusenga Imana. Dusenga Imana, uduze ijwi, uvuge ngo Mwami Yesu. Tuvuge cyane twese, Mwami Yesu, ni wewe tanguriro ryo kubakako, ni wewe buye ry'ubugingo ryagawe n'abantu, ariko ku Mana rifise ububasha. Niwe nyanduruko y'ukwizera kwanje. Mwami Yesu, guhera uyu munsi unshoboze kwiyubaka ku kwizera kwanje, name ngwanira ukwizera kwanje kugira ngo niguhere. Mwami Yesu, nshoboza kwiyubaka mu ijambo, name ndaririmbura ku murango no mu ijoro. Mwami Yesu, nshoboza kwiyubaka mu gusengera muri mpemu ibihe byose. Mwami Yesu, nshoboza kuguma mu rukundo, niho nzoba ndiko ndiyubaka. Mwami Yesu, nshoboza kugira ubumwe hamwe na bene data, ntihakagire icyo ntandukanya na mwene data. Mwami Yesu, nshoboza kwiyubaka mu kuguma nifuza kugaruka kwawe. Unshoboze sinsamare ibisambura bibunze ku rugi, ariko ndagusabye
ngume kwama ndi maso kugira ngo niyubake kandi nizigame gushika ku kugaruka kwawe. Amen. Uhoraho mwiza dushobozwa byose nawe uduha inkomezi. Nico gituma ndagusavye ngo udushoboze kwiyubaka. Umuntu wese amenye ngo biramuraba, umuntu wese amenye ko atawundi azoza kumwubaka, ahubwo ibiza kumusambura nivyo vyinshi gusumba ibimwubaka. Rero uhereye iyi saha nyene umuntu wese agende yiyubake kandi yizigame, ugwaruka gwizigame, abakuze twizigame, tuniyubake uko bukeye uko bwije, kandi twiyubakire kuri wewe Kristo, ukari wewe buye ry'ubugingo. Ni wewe buye ry'ubugingo, ni wewe fondation nzima tukubakiyeko, ibintu bizogenda neza, hanyuma tuze turangize neza. Urakoze, izina ryawe rihabwa icubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Nagomba mpekaza umuntu atarakira Yesu nk'umwami n'umukiza ari hano kugira ngo uyu munsi yubakire kuri Kristo. Niwamwakira niko kumwubakirako. Izoba ari intango kugira ubandanye wiyubaka ariko wubakiye kuri Kristo. Sinzi ko hari uri hano atarakira Yesu nk'umwami n'umukiza, aduze ikiganza hari tumubone, dushima Imana yamuzanye kandi izo bimugiriye neza. Utarakira Yesu yoba ari hano agira iyo fondation nziza. Yesu aguha umugisha mwinshi cyane, aguhezagire gose. Kaze nshuti yanje, tera intambuko ushike hano mwiyakirire. Musubire mwaya majambo muti: Mwami Yesu, uyu munsi ndakwakiriye umbere umwami n'umukiza w'ubugingo bwanje. Ndiyemeje kugukurikira, ndahevye ibyo nahora ngenderamwe, ndahevye ibyaha byose. Uyu munsi mpisemwo kugororoka. Ndahakanye Satani n'ibikorwa byiwe byose. Mwami Yesu, unyandike mu gitabo cy'ubugingo. Ndiyemeje kugukurikira imisi yo kubaho kwanje, kugira ngo niwaza nanjye nzobe mu bagusanganira. Urakoze Mwami Yesu. Data, mu izina rya Yesu, aba bantu bakwakiriye turabakuragije, ubagirire neza. Ikiganza cyawe cy'ubushobozi kibabeko. Ndahamagaye ubushobozi bwa Mpwemu Yera ngo bumanukire muri bo mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo uwo Mpwemu Yera abuzuze amahoro n'umunezero, abuzuze urukundo, abuzuze kwihangana, kwirinda, abuzuze mu izina rya Yesu Kristo bya vyamwa byose 9 bibe muri bo. Hanyuma bagira inyota y'Imana guhera uyu munsi, babe mu nzu yawe, bagukorere, babaho bene data bari, banezerwe no kumva ijambo ryawe. Mu izina rya Yesu Kristo babandanye urugendo n'umwete n'ishaka babinezererewe. Ubarinde babarinde amajwi y'abadayimoni mu izina rya Yesu. Ubarinde ikintu cyose cyotuma basubira inyuma, ubarinde ikintu cyose cyotuma babivamwo, ariko ubashoboze kuramiriza muri runo rugendo rwo kuja mu ijuru. Uzobukoze cyane, nuko turabakuragije, ubagirire neza, icubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen.